munsi nk'uko mubibonye twagize urugendo turi kumwe n'abayobozi bajejwe ibiro by'ibidukikije n'ubworozi mu ntara zose z'Uburundi tujya kwifatikanya n'abarimyi bo ngaha mu ntara ya Kayanza cyane muri komine Matongo muri Gatara na komine Kayanza baje twifatikanya nabo gusarura uwo mwimbo mubona umwimbo w'ibigori ubona umeze neza cyane ushimishije rero ubwo twabisanze by'ukuri nuko namwe mubibona twashimye cyane rwose twashimwe kubona abenegihugu b'u Burundi cyane abo ngaha mu Kayanza baritabira umugambi wa leta ko leta yarabahamagariye kugwiza umwimbu tukuri twabonye ko umwimbu wagwiriye bawugwijije akamo bakitavye mu kurima ibigori bya kijambere namwe mbona ko biranezerewe cyane cyo duhama no kubashimira turashimira cyane rwose hama tukaca tubahamagarira nuko babandanya ibikorwa bariko barakorera ngaha mu mwonga ku mpeshyi tubisange ku musozi tuzusanga hari ibiharage byiza cyane nk'uko tubigori bimeze neza gutyo umwimbo ubandanye wiyongera nk'uko leta yibasabye hanyuma Burundi butera imbere leta nayo ireteguye kugira ngo umwimbo uzoboneka utunganwe neza bikwe neza hanyuma ugugwe neza kugira mwene gihugu ntahombe barabonye yuko abadandaza babonye abanyagihugu bimbuye baca baza basanga bahaye igiciro gito cyane rwose umuntu yese asanga karahombe rero leta iriteguye kubafata mu mugongo icyo tubasaba tubandanya ibikorwa babandanya bagwiza umwimbo ubu leta rero imaze gufata ingingo y'uko tuteze kugwiza umwimbo mu gihugu ubwo ugwiza umwimbo mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi hariho ibi bya nkenerwa bwa mbere mu gisata cy'uburimyi n'umwavu icya kabiri n'imbuto irobanuye kuko kugira ushobora kwimbura umwimbo nk'uko ubonye bisaba yuko uba wateye imbuto irobanuye imbuto nziza hanyuma ugaca uyishyira mu mwavu ibyo bitabonetse naho imvura yogwa nta kigenda umwimbo ntuba mwiza ariko warose umwavu ukaronka imbuto nziza irobanuye bakabikurikirana neza imvura Imana ikaduheza agatwara akavura umwimbo ni nk'uko mwawubonye rero kiriya umwavu leta ariteguye cyane rwose murabizi hariho twanagize n'amahirwe ubu harabonetse ihinguriro rihingura umwavu ngaha mu Burundi umwavu leta dufatanije n'ihinguriro uboneka ku gihe aba badushingira intahe amakominasi y'u Burundi umwavu uraboneka ku gihe ujya mu ihinguriro kandi murazi yuko leta bandanya itanga ibitungwa haba ibitungwa binini binini n'inka cyangwa impene ingurube kugira ngo baronke amase y'ikirundi meza ashobora gutuma isi imera neza bijyanye n'imbuto nabyo leta iritunganya neza turiko turitunganya mu bushikiranganje kugira ngo abarundi bose baze baronke imbuto nziza zirobanuye gutyo umwimbu wiyongere mu gihugu ibigori turiko turasarura mubona bariko barasarura uyu munsi ni ibigori byarimwe muri rya ntoze twita sezose canke indimo zo mu mwonga ibi bariko barimbura murayibona henshi bariko barimbura ibireke nababwite turiko turakora nuko bice bitunganwa neza turiko turiga turabe ni gute umwene gihugu yarimye umwimbu akimbura ibintu bye byobikwa neza kugira ntibibungwe canke byononekare hanyuma kandi abironkera isoko neza ku giciro kimeze neza kugira ntahomberere nivyo rero nivyo leta iriko irakora muri iki gihe bibaza yuko misi ya vuba tuzabwira ingene zo cyagenda ibikorwa byo kurima kijambere igiterwa c'ibigori twagitanguye mu ntara ya Kayanza mu 2018 ico gihe uko umwaka wose utashe turuma dukorana n'abarimyi turakorana n'abajejwe intwaro turakorana n'abajejwe intara eka n'abahinga bose b'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo igikorwa kigende neza kuri jewe ndashima cyane kuko kera mubyibutse ko barima mu myonga wasanga hari utugori tubenje bagakurako kamwe tubiri mugabo murabona ko iryoheye ijisho murabona ko uno munsi turiko turimbura hano mu mwonga
umwonga uri hagati ya komine Gatara na Kayanza ni hegitari zishika 50. Hanyuma ngira hari abantu bashika hafi nk'500 ubu bariko barasoroma. Ikintu gikomeye rero mw'ibi bintu kugira ngo umwimbu ugwire, icambere ni ikintu icambere no gukorera hamwe. Gukorera hamwe ni ikintu gikomeye cyane. Abo bose ivyega bakicara hamwe bagatunganya ibikorwa ukuntu bitegereza kugenda kuva ku cambere gushika ku canyuma gushika aho basoromera rimwe. Abo rero abambere bari imbere ya bose n'abarimyi borozi, abakabiri nabajejwe ubuhinga bwo kurima no korora kijambere mu ntara mu makomine ku mitumba, abagira gatatu nabajejwe intwara. Abo bose na projet n'ubushikiranganje bw'uburimi n'ubworozi nibwo butuje imbere. Rero ibintu twarabikoze ni ukuvuga ko rero iyo baroye hamwe bagatunganya ibikorwa biteza gukora. Ikigira kabiri ni ukurondera ibikoresho. Mbega imbuto izoshobora guhanagura icyuya umurimyi imeze gute, irimbuka koko bikwiriye. Ico kintu ubushikiranganje projet izabu bagikoreye hamwe turagishikana. Nivyo ibi bigori biva hanze, nivyo bita maïs hybride mugabo mu Kirundi ngira ngo ibigori vy'ibi vyagwa n'ibintu biragoye gusigura mugabo umenye ko mu bundi bwako bw'ibigori bwimbuka cyane. Kera umwimbo ubaye mwinshi ukoresheje byose ku mbuto za kera waronka itoni 3, ariko ubu urashobora gushika ku itoni 5 gushika kuri 7. Rero barabikoze. Ikigira gatatu kigoye nuko abarimyi borozi bumvikana, abajejwe intwaro bakabaja imbere bakamanukira rimwe kurima, bakamanukira rimwe gushiramo umwanda, bakamanukira rimwe kubagara, bakamanukira rimwe kurwanya igwara n'ibindi byose, bakamanukira rimwe gusoroma. Ngabo urabona no munsi hariho bamwe basoromye hatangwe abanyakayanza ngira Gatara neza. Aha rero iyo bakoreye hamwe waronse imbuto y'ukuri ukaronka n'ibindi bikoresho nyene bikwiye bakabikorera icarimwe kandi bagashira hamwe imyaba, bibi bintu by'akamaro. Ikituryoheye rero ni turyoheye twebwe nuko isemu rya mbere ryabereye mu mwonga wa Inamvungu muri Matongo mwahaciye hajya ni hegitari 76, abantu 1770. Jewe nemba akanyamuneza ni kose kuko nk'ubu ndaje mfungurira abana n'umugenzi aza kubashisa cyo kigenda muheba. Uyu ni umugambi leta yatuzaniye bwa turimire hamwe tugire umwonga urimo imbuto irimo twatuma ibijumpu, amasho, ibiraya. Umwe ntawe arima igihura n'ikindi wo twarima ibigori bisanzwe bya kera. Nukuri turashima uwo mugambi wa Progress. Uwo mugambi waraje abakenyeza aho bari bariruhutsa umutsima turarya ubundi tukagurisha. Nk'ubu ndibaza nta muntu avuye mu mwonga atishima no kuri akamwe mu bose karabasa. Twebwe rero icyo tubona aho iyi mbuto Rodefi bagiriye umugambi wo kuturonsa imbuto zirobanuye. Nukuri tumaze imyaka 2 dukora icyo gikorwa cyo kurima mu mwonga wa Mandasi. Barimbuye mu mwaka uheze turaronka umusesekara, turajyana muhira, bana bararya, andi ibindi turagurisha, turaja gusuma uduharage dukoza. Nanone twari twanatashe mu mwaka uheze. Ubu naho sakashesheshwa rumuri murabibona. Umuntu ateye ikiro kimwe arashobora kwimbura ibiro birenga 300.